abaririmbyi ahubwo turagowe gose. Muragowe gose kubera societe biragoye cyane kuyibamo. Kera ntaraba umuntu uzeye umustar ushobora guca mu ibarabara nkabura n'akagori muri saison y'ibigori. Ego. Nkabirya mugabo kubera ko maze kumenyekana umva sinoca mpagarara hajya ngo ntore cya kigori. Bisaba ko ntuma umwana cyane ntume muri babandi nyene dutemberana. Ndashaka cyo muntu bahanura. Abari umuntu wese yigira umustar. Wabari umuririmbyi, abari umucapfi, abari ubyashusho akadumva ko umustar. Ba mu buzima bwawe. Ego. Narigeze kubaza papa nciye ubwenge ndamubaza ati papa ufise imyaka ingahe? Nciye ubwenge umva yari ko yajengira kabiri muhira. Umva hari mukuru wanje, hari jewe, hari sister, hari mutoyi wanje kubera turi bane. Mugabo twese twari duhari. Ndabaza mutama ati muze ufise imyaka ingahe? Mutama ambwira ati mfise imyaka 30. Twese adufise muhira. Sasa mbona bizangu sasa binasaziye nawe abavyeyi. Ariko murumva yuko abakobwa barabagira ibikoresho hageze ko arongora aje kurundira umwana mu gipangu. Umwana ari kumwe na nyina urumva Jeff umwana wanje muhungu tumeze gutya cyane. Muramubwiye nazorongora ngo umwana ngo uramwiba ko cyane. Kingorongoro si ameo mama nta mugore afise. Cyo ndababarira. Hari umaze kuba kurongora uraba responsable. Hari ibyo ushaka kuganiriza mama. Kandi kuko na mama umusanzwe mufite ubucuti. Iyo mugore yaje ntashaka kwica ubucuti bwawe na mama. Mu minsi raho peut-être abantu benshi nibabizi ariko bamenye yuko ubu ari ibintu byahindutse cyane mu bintu basinye. Nivyo ivanga mutungo ryacari iyo umenye ikintu cya mbere umenye icyo wamusanganye apana bya bindi umukobwa ngo yogira ta civile n'umuguzi atungo gacire kurabazuru ngo zire gari zigasikani ya Rwanda. Abantu benshi nibabizi ivyo yarinzi ko nzorondera umuguzi atunga nitako kugira tugabure hagati mugaburiki ubu ntibipasa yo nabaye umucakara w'inzoga. Inzoga nazigize icayi sigaye ndi umuja mujabura mboga umwe yishinga udusara bwayi urukundo rwangiza imbwa y'umusega singira icyacuma cindarayi. Naranambye ndi ku magufa nakindi mpambye atari gupfa mbere narambye ndi nyagufa seruka rukambye seruka. Nasanze urukundo arakananira abahinga uragenda gahoro kuko ubwoswe woyinga. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, j'espère que vous m'aidez neza. Abakunzi ba Yagatek, abakunzi b'ikiganiro Ritanella. No munsi udasanzwe twatewe iteka no kuvyuka turi bazima. Turabishimira Imana ku bantu mwa mugwaye nukuri. Imana iborohereze cyane. Tutaravuga byinshi nagenda gusabe wowe uje ijya mbere kuri Yagatek. Gira sabone kugira ngo udushigikire kandi uzoza urabona ibikorwa byacu sivyo none. Uno munsi duse rero umutumire wacu nibaza yuko duse show idasanzwe cyane gose nkuko bisanzwe ntitugira twakira umu invité tutarakirana hagati yacu. Foko ndabaha kwanza tantine wacu mama wacu abakiri karibu mama. Niriwe neza abandi mwaramutse murameze neza je ndashima Imana yo tiko namwe mukomeye turaho. Mani bagire neza mukomeze kudushigikira nukuri mudahari naco turi kandi turabona ko mudukunda ibiganiro vyacu mugire partage bigere kure turabasavye. Hari abantu bataratumenya biki mutagira partage zabaye babipartage isi yose tumenye batumenye bashaye. Tantine wacu nibaza ko yo twakirira umu invité dufise adasanzwe no munsi. Tanti mwakira ndakwinginze. Mwiriwe biratunaniye n'ingene tumwakira. Romuswage buntu vya Uno munsi twaza kubaha akapera k'indirimbo twasohoye mwibanga. Sinzi ko mama ndamubarira mwiriwe karibu iwacu. Mese Kingorongoro mugani ntarabandanye. Kingorongoro ni sino ni izina ry'umuziki canke ni zigi wawe mugabo
no mvuze sigi wawe ucumengo nzina ry'undi muntu wakoresheje si izina riri kuri identity donc ry'abavyeyi izina ry'abavyeyi nakazina nab'abanyamuntu kaka ni indirimbo naririmbye iryo zina rero baca barariyitirira kubera ingene nasiguye iyo ndirimbo ushaka gusigura ikintu mpaka akabona uyu muntu ico kingorongoro yarakiza rakinonosora neza izina ry'umuziki karibu rero turaguhaye ikaze muri Agateka urubanza uramutse abakunzi bacu abagenzi bacu ndabaramukije mu izina rya hip hop banyita Magic Soldier Kingorongoro the Magic Soldier the golden coin uzokwigana inota zofungwa canke bivana no amufashe kuko je ndamwifatiye goshimana na leta hama ndakubaze twege mu buzima busanzwe cyo twebwe ko turi abanyabusaka yego twege turasakuza urumva twege muga ivyo dusakuza ni bivamwe n'inyigisho yego turavuga ibintu vyigisha abandi bantu uno musi ko twagutumiye wewe ni kubera abantu benshi baririmba mwiswe abagabo canke abakobwa uko twatewe iteko yari yatwemereye ikindi gihe tuzobaronderera umukobwa nawe mufatwa ukundi muri societe yego sinzwe ivyo bintu bizi ndabizi cyane mufatwa ukundi mufatwa abantu bafite ingeso zigoye ziri bizarre abantu batiyubaha abantu babankura umogi ivyo navyo navuze utanga n'ivyo byose ivyo byose birimo ego abasambanyi baja mu bagore muri rusangi bataba responsabilité bagira urumva kandi abenshi no muri bo ntibakunda kugira umuryango kwitwa umugabo ugira urugo ivyo bintu wowe bivuga kwiki murakoze cyane ariko navuga yuko je kwanza iby'umuziki ndayamaze mu myaka myinshi kuva 2005 nari bwabeho bundi ariko kandi navuga yuko studio nayinjiye muri 2008 nagiye gutahura neza monde ya musique muri 2014 nagiye gutahura kumbe rero ubu ndo muririmbyi ndashaka kuba umuririmbyi w'igihugu ndafise abafana bafana ndafise abantu bankurikirana so ubwo rero niho nagiye ndonka abagenzi batandukanye nari nzi kuva kera urumva baje kubera uwo muziki nyene ndaronka inshuti so muri ivyo rero niho hazamo rero kumenya umuntu ukamenya ati ujya no muririmbyi bameze uku bafise imico itandukanye bose urumva ibintu nk'ivyo so abantu baratumenya novuga yuko muri uko rero iyo myaka nagiye ndabamwe yose muri uwo muziki no nagiye menya ati kumbe rero abantu badufata uku no musi uragira umugenzi ejo akagenda peut-être yari yakurikiye kubera ko uri umustar canke akagusigura umustar nyene mugabo mu muziki durana byinshi abaririmbyi ahubwo turagowe gose kubera societe biragoye cyane kuyibamo kera ntaraba umuntu uzeye umustar ushobora guca mu ibarabara nkabura n'akagori muri saison y'ibigori nkabijya mugabo kubera ko maze kumenyekana umva sinoca mpagarara hajya ngo ntore cya kigori bisaba ko ntumumwana cyane ntume muri babandi nyene dutemberana asa muri babandi rero dutemberana ubwa mbere barabitahura ati ule msanii wangu bana acha nimfanyie favor mu nyuma nanye nakavuga ati no nitabakia niko nyuma yake wose ushagaelewa tu unasema huu ni mtu wangu ni mtu wa karibu chochote kile cha nitamwambia atakifanya kipata kitu kidogo tutashangia tumaze kuba mu rugo ubuzima bwo gutahura ati uyu ni mtu wangu kumbe kesho naye atajielewa ndio kandi sikosa jabo sikosa jabo so akishajielewa atabakia tena nyuma yako so ubwo buzima rero cyemaze kubamo kenshi ariko sinavuga yuko abandi batarabubamwo peut-être kubera ko batabiserura mugabo abaririmbyi kujya babona ati umuririmbyi umusitare urashobora kuba umuririmbyi birasanzwe gose ukaronka amahera ukaronka abakobwa ukaronka inshuti bijya bintu sivyo ikindi kibazo ngenda kubaza je nkaho urashaka kujomba nakubwiye ngo umusitare kana kabanga ukaba muri yo quartier umwaka mutarahura mubigenza gute hana gari unasikia maisha
maisha mabaya ya kujificha Maisha ficha. nta magumu modoka sana. afise Yego. ukumva muri quartier ngo nakangwa bangaha Yego. na nakaba ngaha nta modoka afise ukahaba imyaka n'itatu amutakutanaga. Yeah. So je rero ivyo kubera ko nabibayemo imyaka myinshi ahantu mba jewe uno munsi ndirekura gose ku buryo nshobora kuvugana n'ababoyi bose bo mu Donc quartier. mwamaze kuba famille. Umva ndashobora kwirekura ku buryo umubotike ndamusanga hajya tugatera inkuru kubera ko mbashaka Akakubaza utuntu twose. numve iby'abantu bagona numve aho isi igeze numve amaterme avumye ko ni menshi twicara mu nzu mugani tumenya ati isi igeze he abantu bashaka iki abantu bariko bavuga ibiki bambona kwiki bacu usanga rero unaishi maisha ya kujibana wakati ni vema uje mu bantu ubabaza icyo bashaka. Muri market cyo muntu bahanura. Abo rero umuntu wese yigira umustar. Wabari umuririmbyi abari umucapfi abari byashusho akadumva ko umustar. Ba mu buzima bwawe. Yego. Je numva umengo ba mu buzima par exemple nkanje. Ndashaka kuvuga ati jewe ndi umustar kazi. Jewe sinzoja muri ville fashe bus ndugu yangu. Est-ce que ubuzima bwanje burampermeta kuzofata taxi canke aho taxi royifashe ugiye muri ville zirya circulation uza kugira uraguma na modoka uzurasohoka winjira ni gari ni yako yavuze kandi il faut que muzoza muriga kandi niwe kwinjira mu nzu n'umuduga il faut que muzoza muriga kubaho ubuzima bwanje. Ikindi kibazo kindi ngenda kubaza biramaze gushika mu rukundo muri relation kera ubu nufise urubatse urubatse ufise umusheri urubatse no kubitwenga yaratomboye kare kazi yako guma kazi yako kandi sijasema urumva urubatse ubuzima bwawe utarubaka umva deja umugore mwabanye usanzwe uri mu muziki ubuzima bwawe kingorongoro wa avant mariage n'ubu après mariage ndagira ntaco urabana n'umudamu wawe kiri umusirikare tandika byose arabishobora mu buzima murimwo kingorongoro wa avant n'ubu difference nihe ubona biryoshe wohanura abandi kubera benshi batiko ku umustar ari kudatunga umugore ari kudatunga umugabo kandi ivyo urabizi benshi 95% bazi ko maze kuba umustar namakosa kuba kwitwa umugore wa naka namakosa kwitwa umugabo wa naka wewe rero waciye ubwenge Imana ikakwereka iryo banga wohanurika abandi difference iri he so uri umustar wavutse mu bandi bana ufise papa ufise mama bakeneye ikintu kizokuvamo bakeneye kubona umuryango wawe yego uri umustar muga teza kugira umuryango je novuga yuko nagiye kwiretrouva ngeze ku myaka 30 musigira anniversaire ya 30 semana zeka ndaraba ati 30 cyanibuka igihe kiraho ngoja sani kwambia cyanibuka igihe kiraho narigeze kubaza papa nciye ubwenge ndamubaza ati papa ufise imyaka ingahe nciye ubwenge umva yari ko yajengira kabiri muhira umva hari mukuru wanje hari jewe hari sister hari mutoyi wanje kubera turi bane mugabo twese twari duhari ndabaza mutama ati muze ufise imyaka ingahe mutamambira ati mfise imyaka 30 twese adufise muhira uravyumva ivyo bintu grandpa mwese mwari muhari yego twiga byose aduha bien sasa mbona mimi sasa biko sinasaziye n'abavyeyi nikajifikiria sasa miaka 30 nani koroka basi vuga ati nta numwana bambeshera ibazi mugana wavyaye byaranze batoto show nilikuwa nabo oya nta mwana wari ufise none toto wako kuzaliwa nta nuwo kubesheye oya gato ahita kuri 30 nta mwana wari ufise muri seri iryo banga badi tubise ko batabyara ko bashaka urumva muri iyo myaka 30 naciye nja muri ntuze yo kuvuga ati rero ubu unegezwa kurondera umukobwa mu kumurondera rero urumva yantuze ya boro nusubira kuyikoresha oya ucuta
ariko naravuze ati ibi rero il faut ko ngira collaboration n'Imana. Mvuga ati reka nje ku mavi mvuga ati Imana ndangira mfasha nipime umugani wa ntuzi wa kirere. None ko nzi yuko abastari mugira abakobwa benshi no muri abo benshi warufise warabona ko bose nta numwe urumva nyene yaciye abwira Imana ati mfasha kumundari. Urazi ingorane dufise cyo bw'abastari. Baze ko mubo yarongoye uyu arimo muri babade nka 10 yari afise. Oya Unajua tatizo yenye tuko nayo si wastari. Hautapata mwanamke wa kutokea nyumbani. Unakutanaga ni hao watoto show. Na hao watoto show usanga ava ngaha no musari wawe ejo ari kwa kanaka watora nimero yiwe watora telefone yiwe ugasanga afise nimero z'abaririmbyi bagenzi bawe nka bose bamwe bari kwamusaba mamape utagezerana akuna. Oya none muri uwo mwanya bumva mu mushaka abakobwa muravyuga impanda babarira. Apana si bose ndiko mvuga muri ya monde nyene turimo y'umuziki. Urumva nshatse kubabarira yuko si twese tumera gutya kandi kenshi uri umustar ucushaka ujya mukobwa nyene atahura bijya ukora ujya nyene muhura muri club muri ya monde nyene nyene. Ariko murumva yuko abakobwa barabagira ibikoresho hageze ko arongora aje kurundira umwana mu gipangu. Umwana ari kumwe na nyina urumva wera gukintu gato ukigira iciyumviro cyo gushira umudamu mu nzu byagenze gute mu muryango wa madame? Shayo nindi ngwano mugabo ikintu ca mbere bararaba kwanza comportement yawe bakaraba appearance kuko apparence nayo iyo kujishika wasani unapiga tattoo gisi unataka aragera igihe ushaka kuba kingorongoro nta tatouage afise nta nimwe. Uri sûr? Ego. Umevuta? Hapana. Unaona na vile ya mtoto vya kwa tunajishirita hivi. Sikuwahi. Zinuzenya bavyita. Biga vya kera mu twebwe babake. Mbo ndatinya ico ni cambere ndatinya kandi mama wanje novuga yuko ari mu bantu batumye ntagira tatu kubera ko narigeze kumubaza ati abahungu uko mtoto wa mama sana. Nizere ko mama utamugisha inama zo mu rugo. Bo kubera ko ubu mama wawe muri close cyane ibintu mbona ati ninabibwira mama atakwambia mfukuzi. Atanambia ni mfukuzi. Sema atakuwa stressed. Asante. Ataona sema mtoto wangu kumbe anaenda kujitia mu bitu wenyewe ataweza. Wagize neza wahisemwe neza. Ndagira akantu ko kuvuga ati acha njikaushe kwanza kidogo. Abandi Jefferson umwana wanje umuhungu tumeze gutya cyane. Muramubwira nazorongora ngo umwana ngura mwiba ko cyane. Kingorongoro si ameoa mama. Nta mugore afise. Ndababarira. Hari umaze kuba kurongora uraba responsable. Hari ibyo ushaka kuganiriza mama. Kandi kuko na mama umusanzwe mufite ubucuti. Iyo mugore yaje ntashaka kuca ubucuti bwa na mama. Kuri haragera igihe. Dejo namukumbura. Vuga ati iki kintu ndakibwiye mama cyangwa kumugati. Wa mupeti. Wese nakubwiye wewe. Au unasikia tu unasiana ananiambia bo kwa sababu mimi namjua sio kwamba eti nasema benyana ananiambiaga gusa nasema hii kitu kimwambia nasema mwana anje none bizogenda unasikia tena ni mtu iko na stress mingi sana kwa kitu cha mtoto wake afise stress nyinshi uchubona achashaka zazinduki wawe ati wawe amenye ubuzima bya bindi. Sasa hari ibintu byinshi namubwira ahubwo ndamubwira ibintu by'umunezero gusa kwa sababu mu nyumba tena sunajua oya niko bimera kandi je narubatse biombo lazima bigongane lakini napasha kupambana tu kama mwana kaka yangu courage upambane Imana ikwezagire kandi muze mudutumeko gira eta civile kwakoze Imana babayezagire tanifanya niingie mu manza sasa. Hapana sio manza za nini kinivuze kirakomeye umugore kubitwa madame mumbabarire badafite eta civile abantu batahura kwinshi umwose afite kuna bitahura ariko umugore utanditswe none uri umugore gute mu minsi iraho peut-être abantu benshi ni babizi ariko bamenye yuko ubu ari ibintu byahindutse cyane mu bintu basinye
nivyo ivanga mutungo ryacari iyo umenye ikintu cya mbere umenye ico wamusanganye apana vya bindi umukobwa ngo yogira ta civile n'umuguzi atunguka turi kuraba zuru ngo zire gari zigasikani yani kwanje abantu benshi ni babizi ivyo nzi ko nzorondera umuguzi atungana itako kugira tugabure hagati mugaburiki ubu ntibipasa rebera mama ni furusheti sindamusigira twarasinye oya mwarayironderanye sawa rero reka tuganire ku gikorwa ca kingorongoro c'umuziki arasiye igikorwa gishasha nico duherako iyo ide kwanza yarikuye hehe tumenye mbega kugira ngo yumvire kwandika iyo ndirimbo narumvise ko abaririmbyi benshi mwandika ubuzima bwabayeko nivyo hariho abandika ubuzima bwabashikiye n'uyundi ashobora kwandika ubuzima bwa mugenzi wiwe gabo tutarayivuga ko aduye kwanza akapera umuririmbyi bagizwe n'akapera akapera gato hamacu tuyivuga ko no musi tuvuga ati ya indirimbo yitwa Ninde Ninde umuhinga w'urukundo abaho ntawe murenzi murafite iri kuri ku ma platform yose agize umuziki yego turarindiriye akapera rero kugira ngo cyo tuyiduga ko tuyivuge ko yo abo mwanya twe narita turaza yo nabaye umucakara w'inzoga inzoga nazigize icayi sigaye ndi mujabura mboga umwe yishinga udusara bwayi urukundo rwangiza imbwa y'umusega singira icyacuma cindarayi naranambye ndi ku magufa nakindi mpambye atari gupfa mbere narambye ndi nyagufa seruka rukambye seruka nasanze urukundo arakananira abahinga uragenda gahoro kuko ubwoswe woyinga inspiration yavuye twabivuze kenshi ubu tugeze ku ndirimbo kwera hariyo nk'umuntu aje kiganiro ni bwa buzima nyene twagize mbo iki kiganiro nagikunze kubera ko nisanze muri iyi ndirimbo nisanze muri iyi ndirimbo nyene nukuri nuvuga yuko naririmbye ibintu by'abantu bose ndibuka sheri wawe Mkombozi yaragize icyo avuga ko Marene pare Mkombozi ndabisubiyewe kumwe idoroje nukuri kwa Mungu rya ndirimbo kandi muririmba cyo kimwe ritayabivutse gaje nyimviriza Mkombozi tunajua ni legends nabikubwiye legend njo muzazi navuga yuko ari urungano rwinshi wumvise ngo numukwe ari ama generation menshi yagiye yandika biciye kuri kunzira Mkombozi yagiye aracamo so navuga yuko nanje Mkombozi yaje ndirimba mugabo aragera igihe mu kuririmba nyine ukumva nyine ko yamenyekanye imbere yanje mugabo Mkombozi je turazinanye ataraba umustar ataratambo kuririmba ataraba umustar aririmba yego tuza kuronka inzira twarahura no mu studio kenshi cyane twagira n'ama freestyle turi kumwe yego novuga yuko jewe indirimbo nyinshi ndirimba nsanga naririmbiye abantu nsanga zakoze ku mitima y'abantu jewe ama histoire morangira ari nka histoire nabonye cyangwa nkavuga histoire y'ubuzima bwanje ukaza mubona niranyandikiye uranzi izo komatera manazibonye nyinshi ego naje uranzi nkambwira oya kubera wamvuze azeda aho nigeze kunyandikira gwera kuri histoire yanje navye MC17 gushika ndogo gwe belle famille gushika mfakari ambwira urabona nkiyo ex girlfriend navyaye umuhungu abyara umukobwa urabona nkiyo ex girlfriend yo ex girlfriend ivuga umu ex wanje yambabaje mugabo ikikundwa n'umuntu novuga yuko ari we yababaje umu ex wiwe donc bica bisaba ko ndamuririmbira nawe nyene indirimbo ivuga yuko yakosheje uyo mu ex yo umva nawe nyene ndamukore umva nakoreye indirimbo ya mbere yitwa ex girlfriend iya kabiri nca ndayita dear ex umva yavuga
umu ex yagiye muga naramukunda yarankunda namucishije mu bintuze mu bishanga ndamucisha mu mahwa arasporta muga mu nyuma aragusiga asharagenda so umva izo ndirimbo zose zirahari ego ukabuzi yuko naririmbye ibintu mugabo byasaba yuko nshiramo akantu gato kugira gukoreko abakunzi bayagateke turabakunda cyane Imana ibahezagire ibongerereza iminsi yo kubaho nakoze cyane mutibagiye kugira subscribe share no kwa Kingorongoro kuri YouTube channel yiwe mushigikire